Tajutinya Kidumu. Ushaka kurya umukobwa wanje wewe. Ahoko serie? Stanish muheruka gukorana indirimbo. Urashobora kudufasha kuturirimbira verse ya mbere y'ijya ndirimbo Kidumu? Narabibona niyongira yuko nazokunda yo. Nimbura urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga. Narabibona niyumvira yuko nazokunda yo. Nimbura urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga. Ababivuga nabo nk'abatwenga. Ababivuga nabo nk'abatwenga. 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 Hello, ni sawa bakozi ba Avugiye TV uno munsi reka nsubire kubaha ikaze no munsi mwiza cyane uno munsi urashaka kutangara ati Isaac nibiki kuri mu modoka uri kuja he juste uno munsi ngira ndabagire surprise gato mvuze ko ari surprise mba mfise impamvu ndabivuze tugiye kuraba Kidumu murazi ko ari mu Burundi kandi Kidumu si kenshi akunda kuboneka ari mu Burundi kandi ndazi ko mu misinze ndazi ko mushaka kumenya byinshi kwa Kidumu aha rero mubara turi mu muduga je mu cameraman wanje Scott tugiye direct aho ari kugira turabiko tumuronka kuko batugiye ati ubu nyine tunyaruke tumusanga hari mana yanjye twamuteguje gusa nsinzi ko twakira cyangwa atatwakira bimuvako we rero gumana natwe iyi ni Avugiye TV as a classic kuri MIC behind the camera ni Scott professional aha ariko arabyifatana mu neza cyane nawe kora subscribe like na share utubwire ikino iganiro kibona gute iyi rero ni nimwe mu system yo kubandanya tukuzana ibiganiro bishushe kandi biryoshye cyane Kidumu rero no munsi turaza kumuvugisha mu kanya reka sindabicisha amajambo reka tubananye urugendo hama mu kanya ndagarutse okay nkuko rero mubibona uno munsi twashitse aho Kidumu aho twabariye yuko Kidumu ahari tugiye kuvugana nawe turabiye ko aza kutwakira cyangwa uko biza kugenda uko bigenda kose ndazuraza kubikurikirana sivyo none as a classic ndacari kuri micro ariko ndi kumwe na Scott wanje aho uno munsi rero ibintu biraza kuba moto turaza kumenya utuntu twicane kwa Kidumu kuko Kidumu ni yoroshe namurabizi okay ubibona twashitse juste aho Kidumu ariko arakore ama repetition hamwe na band yiwe ndagusaba yuko woza kugira harabe nkuko rero mubibona Kidumu juste ari mu kazi ariko arakora ama repetition gato murundi yaduhaye karibu yaduhaye kazi ati karibu ariko araryoherwa ariko ari ma repetition gato kugira abananye yitegurira neza ibiteramo vyiwe imirije gukora son so cameraman erekana gatoya Kidumu nkuko mubona ari mu ma repetition aho afite ibiteramo bidasanzwe bya telenovela son rero ari kumwe na boda band aha rero mukanya turaza kuronka kanya kuvugana nawe kuko yabitwemereye kandi yabitwemereye neza cyane yuko tuza kuvugana nawe mukanya rero ni aheza ama repetition yiwe nkuko mubona uyu mukobwa numwe mu bari muri band yiwe iyo ni boda band abo n'abagitariste biwe abo bose ubona bameze bien sana okay welcome again reka ndasubire kubaha ikaze muri Avugiye TV nkuko twabibemereye yuko no munsi dufise umushitsi cyangwa umutumire witeka kandi jereka ntangure kumushimira kubera yuko yatwemereye kandi yatwakiranye umutima mwiza aho yatubwiye ati ntangorane tuvugane tuyage nko twababwiye ati ni Kidumu uno munsi Kidumu kibuganizo amazina yo yose turaza kuyamenya Kidumu ndabaramukije ndakuramukije nanje amakuru y'imisi Kidumu umeze bien ndabona umeganguka ni madame Ange unajua yego meze neza amagara meze neza umuziki umeze neza business imeze neza
Kidumu jewe ntaratangura kuja muri byinshi shaka kwanza umbwire icyo kirato wambaye izo socks waruvuye muri sport Bon, uno munsi niriwe ndi umuntu kilotien umuntu yambara kilote bamwita kilotien niriwe nafashe decision ko mba kilotien cyo gituma ndi muri phénomène kilote hanyuma gacushira ibintu nkabiriya hasi kugira kubera agenda umusapelogue uzana philosophy nshasha mu bantu igaca ibinjira okay Kidumu by costume ngo ngiye kuri dote abantu bo ngaha mwabaye gute urumva ukubita sape suiva n'abantu ugiye guhura nabo suiva na phénomène uja kwinjiramo ibintu ngivi Kidumu ndagushimire cyane kwanza kuvushika mu Burundi niyo TV ya mbere online uhaye ikiganiro ndabashimire cyane urakoze cyane iyi ni ya kabiri ariko okay jewe kumbure ndafise utubazo twinshi nza kubabaza ariko na cyane abantu babasha kumenya Kidumu juste Kidumu ninde mu camake mu majambo avunaguye Kidumu ninde iri jambo Kidumu ryaje rivahe origine ya Kidumu ryaje rivahe kugira witwe Kidumu Kidumu origine yayo ni kuri Prince Jean Charles ku bitaro mejeje kuvuka navutse mfise ibiro byinshi ndi umwana vyibushe ariko amazina yanje amwe leta izi ni Nimbona Jean Pierre rero Kidumu kandi akuze ratangiye gukura atangura kuvuza akoresheje ibibido guma ndondagura ibibido sasa canitwa Kidumu kibido rero ku myaka 14 nari umubateri deja muri orchestre hanyuma kuri 16 nari maze kutangura kugrata gitari no gukompoza rero Kidumu ryace rivyara izindi ayandi mazina suiva nibiye tuba tugezemo n'ubuvyiwe mbangezeko okay Kidumu yarakuze akura mu muziki kandi imyaka arakura imyaka y'amavuka Kidumu gezeko kuri no mwanya ninga muri Octobre nzoba nshikanye 45 ugushika ubundi kuri 44 ndacari mu nda ya mama wow kuvushika ngaha mu Burundi maze gushika kwa mama mu Kinama canke nturahashika maze kujayo of course negeza gushikayo hajya niyo kuri source uko hameze kose ni source tubwira kano nk'agashimwe wajuza ni mama oya nako novuga kuko bava mumerera nabi akoni nakantu utavugira hanze Kidumu ngo warigeze kuja mu Kinama bahakugirira nabi uravuga ati sinzosubira kuza mu Kinama mu ijoro nivyo amakuru ni oya siyo wapi je ndi umuchef kutimiye mu Kinama bogirira nabi umuchef wabo bacho babikoze munda okay Kidumu rizewe sana mu muziki na cyane music live reka nje kure gato waramaze kurongora urafise umudamu turabizi uri muri Nairobi Kenya kuki wahisemo kuja muri Kenya kurondera muri Kenya mu Burundi nuko atabakobwa beza bahari Kidumu nahe ndamufise wonga birananirana hanyuma cha ndavuga ndi reka ngerageze no muri Kenya naho wow in exclusive muri Kenya rero ubumbayeho gute juste mbayeho mfise umugore n'abana hanyuma ngaba kandi umuchef wa orchestre yitwa Boda Boda hanyuma kandi basi mfise abana indwi bariga wawundi ntaravuka hari umwana wigeze kuvuga ngo ngari mu nzira yaravuse yitwa Kidumu nawe ufise abana b'abahungu bangahe bakobwa bangahe abahungu mfise 3 abakobwa mfise 4 urifuza ko abana bawe b'abakobwa bazobanyamuziki bazoririmba bazohitamo ariko barabivukanye barabifise abandi bahora basohora imiziki yabo rimwe na rimwe Mutinye yuko hoba ibintu byo kubarya ibintu nk'ibyo urabizi juste ko muziki hari ibintu byinshi cyane ibi Tajutinya Kidumu ushaka kurya umukobwa wanje wewe ahoko serie ariko ni ibintu biri mu muziki ya siko bimeze mbo urazi ibintu byo kujyana bajya umuntu ageze bo ageze ko bamujya nawe nazovyi avyojishakira ko bamujya ariko gushika ubu aracari minere kirazira kumujya mama wabo aravyemera arabikukundira canke bo kila muvyeyi amaprotege umwana wiwe ariko ntuzoproteja ko bamujya kuko batamuri urababara hageze ko bamujya ndibamujye urababara hageze ko bamujya ataragera urababara kandi umuntu wese ashaka kubona mariage y'umukobwa wiwe sivyo umuntu wese ashaka kubona mariage y'ikibondo ciwe kugira ngo gitangure kujyana mu mategeko agiye mu mategeko nawe bamugiye mu mategeko
hanyuma natwebwe kubera yuko bavuga ngo urukwavu rurakura rukonga umwana tugatangura natwebwe kumurya indirectement sivyo tukamurya indirectement ariko bamwe bavuga ngo urukwavu rukuze ngo nigonga umwana ahubwo bararujya nago oya ubwo bajya n'umwana ageze baca bamurya ariko urukwavu rukuze nka twebwe ucujya umwana nawe atari akabanga Kidumu yatangiye kubyana ryari afise imyaka ingana we juste uri star nibisanzwe juste kuko wadusiguriye kujyana bien sûr wewe bitanguye ryari bo twese turafise umunsi wa mbere cenda ndibuka yuko bambuye ngo sinda bivuge ariko kubera ko vyaryoshe cyane nacenda bivuga hose nacenda bivuga hose bo uyu mukobwa uramwibuka Kidumu sana hari nyuma y'inzu hari ya mukinama amatara reka ndabivuge kuko yarambugije ariko reka ndabivuge amatara ndi bari bwayashireko boca twinyavya ko iyo nzu y'uwo mutama ndayibuka kwa zirambona bon igituma twafashwe nuko twakomye induru bas okay ubu ni Kidumu rero no musi turi kumwe nawe tuza kumenya utuntu twinshi cyane kwa Kidumu ndabamenyesha yuko ari umwe mu baririmbyi bari mu interview juste ntashaka kubona uri kumukurikirana yuko utagumuryohewe utwenge umwenyure biramuryohera sana Kidumu watangiye umuziki nivyo uburakuze ariko mu myidogo mfise nuko ngo hari abaririmbyi wafashije nivyo bagira ku gico bifashije ko ariko ngo bajako dawe ngo kubakubagura cyane kuvuga yuko wabarira ku inoti ku buryo bagarutse mu Burundi ataco bimariye nivyo nditumvikanya yuko kwanza bakora inoti na jewe naje sinigeze ngora inoti n'umwarimu wanje w'umuziki bo kolabo ndisigura yuko canda gutunga dukoranye indirimbo iheze umwese aca bandanya mu buzima yarasanzwe arimo n'amakonser arafise igihe ca fin inango na fin konser ziheze umwese atayiwe sivyo bon hari abaririmbyi babashaka gusa kuvuga kubera kuvuga kuko arazi yuko atavuze umuntu nkanje batamwita abantu bakanabesha kandi bo birababaje ariko muze muribuka entre nous yuko ari abaririmbyi qui étaient des enfants de la rue mushatse tuzoba liste yabo turabazi rero umuziki ucubasiga karangi ubagira abantu ariko kuvyukuri ils étaient des enfants de la rue mal éduqués impolis ego tuzo turabivuga umwanya umwe birabiyaka n'imbere y'abantu ukabona kabisa ko akora ibintu serious bishobora gutuma abantu baca mu idirisha bakiruka c'est ça ndibari noble rero benabo jecho dusangiye umurima w'isangi ni c'est la musique nous sommes des rasta ariko hageze ku kibazo cerekeye manque de respect oya aho ni turimo aho ushatse kuvuga kuko amaremvye wafashije barazwi bon bamwe barizi les ingrats barizi iyo ntabikora peut-être ndiyari kugera hageze religion bon oya nutangire kuvuga amazina kuko hariyo bamwe ari ndore kabisa abandi ba mama babo barabarimo nabana bafise indero nabana bitonda atamusi n'umwe uzomumva ariko aracokoza uwundi hakaba nabandi kabisa nivyo baririmbura vyumva gusa ko ari rumogi canke bimwe bita igipampa gusa nico wumva hakaba nabandi banyereye basanga bagize nabi baca baravuga ati vie I'm sorry bon nashatse gusa kumenyekana nashatse gukora base mwe wita base bita base canke something bon kuri ivyo sishora kubitebako Cheni bazako nous sommes obligés kubana gusa. Fulwa rupa nous sommes obligés kubana. Ibindi ngo barakurira inoti ufisi ukuntu ushobora kwitwara ja kuri polisi werekane all the evidence ukuntu bakuriye kuko nta escroquerie ikora ngaha. Ubye urayaronga canke ntayironga ntabindi. Okay, tugende kwa Stanish muheruka gukora indirimbo. Urashobora kudufasha kuturirimbira verse ya mbere y'ijya ndirimbo Kidumu?
narabibona niyongira yuko nazokunda yo nimba urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga narabibona niyumvira yuko nazokunda yo numva urukundo rudashoboka ababivuga nabo nk'abatwenga ababivuga nabo nk'abatwenga ababivuga nabo nk'abatwenga 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 Oyo kuri dukigana kuno mwanya kurikira indirimbo gato ahanyene Kidumu yaririmbye hama utubwira ati mbe yaririmbye ko nyene ukuvyumva ni Kidumu kibuganizo indirimbo ninde yanditse Esther Rajewe yarafashanye umwese yanditse ku kibanza ciwe ariko menga indirimbo iri gukora sana iri gukora neza cyane hariho imigambi umufite Estanish hoho Estanish ninde wawe uri manager wiwe uri umufasha wiwe uri aho ni wari problem manager je ne sais pas sponsor je ne sais pas moi je te dis yuko tukoze collab na wewe je ne suis pas obligé kugutunga if I do that nabikoze ku bushake bwanje Estanish umukobwa très jeune 22 ans Estanish afise kazoza musicalement parlant arabizi gusubya abakobwa bose ngaha Estanish sindahura n'abavyeyi biwe kugira ngo menye umuryango wiwe ariko benshi bariko barambwira ati bandanya shikiria mkono huyu ya kuvyumvira yuko ugiye guhagarika ibikorwa byiwe complètement guhagarika canke guhagarikira iyo ni responsibility ikomeye tuvyumvikane ariko kubera iki wamuhagaritse ntaririmbe mu makaraoke wewe ari byo ukora cyase namuhagaritse ivyo navyo bivuye birashika akaririmba mu karaoke Estanish none nje namubujije erega muze murashi arendera uruhusha gwa oh non muze muribuka ikintu hariyo avant pendant et après hariyo avant qu'on se connaisse qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'on travaillait ensemble Estanish yari mu maboko yanje et après qu'on a terminé le travail Estanish ategeza kubona ubuzima sivyo neza cyane Kidumu urakunda cyane igipara gifite insiguri yihi wawe kuko urashoboye gusiga imishatsi kuki ukunda nta mishatsi mfise ndaba neza cyangwa uri kuranduka no bisigura ko utamera imishatsi Kidumu je simera imishatsi oya umaze ikiringo kingana gute imyaka myinshi sana natingiye ku migipara ca mbere ca kabiri umushatsi turatakara nabindi kenshi uje mu Burundi kukubera ko utakunda kuza na madame narazananye nawe last December twari kumwe yego unaho habuziki oya harutse kuvyara ndiyo voyage aracyari mu kiriri mwe ndazi yuko muri abastar kandi muhurana byinshi biramaze gushikira Kidumu umudada usanga mu cyumba canke mu gahana gahunda mu cyumba no mukobwa ibintu nk'ivyo hakaba bijya twise kuryana biramaze gushikira Kidumu oya ivyo oya pana je kubasana ibisanzwe bo bajya bandi ba musique urbaine apana twebwe dukora musique educative yigisha abantu igerageza kuzana imico myiza ntangiye gukora imico ngiyi nk'umupapa nganje je serai un mauvais exemple pour mes enfants Okay, dusozere ku bibazo bibiri kimwe dushaka kwanza utugarukire ku biteramo wimirije gukora bya telenovela bisiguriki hoho iri ni jambo gutije ahubwo je nkicumva ko ari telenovela nibagiye yuko ari promotion ikintu kana reka ducagagure tele bisigura a distance novela bivuye mu kanovela ari bindi bisigura bifatanye urumva rero dufatanije telenovela tele akanovela kari kuri distance ari bindi cyane kwambie ngubu je natagiye kuyumva itari kuri YouTube Kidumu mureke cette maladie YouTube channel arrêtez ça yuko mwese muca mugira obsession YouTube channel aba artiste bisigaye bagora gukorana kuko baharira kwanza ikija kwande
n'importe quoi igikuru umuziki uri kushikira abanyagihugu ibindi vyose c'est de n'importe quoi yero yagiye kuri kwa Sedo ubu video nagizoji wanje hanyuma nibindi bikurikira na royalty abantu bakayasangira ariko abantu musiye mufata umwanya munini YouTube channel nkuko mengi sitangwe kuri YouTube channel no so YouTube ntaci siguri wa irasi ndafise YouTube channel irari Doril Kidumu ni YouTube channel yanje ariko nkoranye n'aba artiste sigaye mbona abantu bafata umwanya muremure waruzi yuko imiziki yanje ifise amavi menshi tari kuri YouTube yanje iri ku YouTube z'abandi mais pourtant je voyage partout je chante ma musique partout izo ndirimbo ziri hit ku bantu kuko ni jewe naziririvi ivyo bindi vyose ni fantasy ati YouTube kwa Kidumu ni fantasy voilà abantu benshi hari kuri kurumviriza imiziki yawe ndi marana deza nta message iramba na deza ifise none umva umaziki amafoto Instagram gusa amakuru mfise ngo muri zitua urimwo ngo hari biteramo uhamagawe ku buntu bakuriye amatike uze gukubita gusa muziki like uko nivyo sivyo kuva jari wabibonye jari Brazimwe murashikuza murondera oya soyo serie we jewe nozana na bandi yanje ya Kenya kugira ngo baje gukorera ku buntu byabaye gute hanyuma shike mu giteramo kwinjira ari 100,000 francs hanyuma ngende mu kindi cha 10 kwijana 10,000 10 kwijana tuce tukora ikindi cha Nyabugete cha 10 kwijana ahari bitatu 30,000 ni bitatu ahari 50,000 ni bitanu ahari bizana ni 10,000 cha 10 kwijana hanyuma tugenda mfashe kugurura umugenzi yatanze kashi ziwe ndamufashe kugurura akabare kiwe imutaho comme des amis ikubundo kariye nama okay Kidumu uzosubira muhira ryari ivyo sino bivuga kungurukana bumenyi kuko ndazi ko bica bihinduka izindi ngorane ndiko ko bambakije hajya kwera ko bamenya amatariki yo kugenda reka ro nzogenda haheze umwaka nzova ngaheze umwaka hari amakuru yigeze kuvuga yuko ukundana na gusohokana na Marina umwe mu barinzi kazi mu Rwanda kandi son twabonye cover iyo ndirimbo igiye gusohoka amakuru hagaze gute Kidumu no sivyo ariko on a fait l'amour à distance je sais kuvuga on s'est telenovela on a fait l'amour à distance urukundo rwanyu ruri kure na kure baby vasi yanje baby aka kajya mu baby arakunda kwakwita sana uwe kunyita jewe oya akitabuke we nimushora kuvyumva kwanza ntanavuga cyane ntaganira cyane ujya mukobwa umuntu umukizwa gutya okay Kidumu twavuganye byinshi cyane ibiteramo byawe rero biri he na he kugira abakurikirana interview yacu babibone hama ibitabo cyare na cyaraheze cyari le 26 juillet hasigare cejo le vendredi le 2 août hanyuma le 3 août ni mutaho le 2 août ni Campero 3 août mutaho 4 août ni Nyabugete beach hanyuma bice birangira cyo witaye oya ncangira collabo n'abartiste bagera kuri babiri ngaho hanyuma ntwara nande ntabona uvuga ntwara ama files Nairobi tuyasubiremo neza basi baguhaye occasion uhanure abaririmbyi babiri uhanura nde nande abaririmbyi bazwi sana shaka ufatire umuririmbyi umwe canke babiri ubahanura ubahimanura uhanura nde nande kuvyereke muziki wabo bateye mu kirere umwe sasa magwiwe ndabahanuye baca bambaza ikibazo wabaye mwarimu ryari ariko urabakuriye ça dépend bazobimenya après ubu biragoye kugira ngo babitahure ariko nusaba yuko boreka gusa amabifu bose hanyuma kuwo ngunda gusumvya abandi ni wa hundi yacho wiparatura Natasha uramukunda kuki uvuga kubera ndawuzi iyo ndirimbo ndayizi no il ne fallait pas kuvuga umukundira iki showbiz arituma sana ashobora no kwica umuntu kabisa ndamwemera amaze gutumiraho mugasangira kera sana
habuze Kidumu urashobora kuza ngamba Burundi ugataha mutabonanye programme iri charge calendrier iri charge sana ndabona mugwe wo Musanze Kidumu akajambo kanyu abantu bareka amabifu hanyuma umuziki sukujyana umuziki sukujyana shatse kuvuga bijya ari kuravuga umuziki ni instrument yo kwigisha abantu kugira ngo bashobore gutahura aba artiste ndi bazi impact bafise abana bato muza Australia narabonye hose aho nagiye muri England bavukira muri ivyo bihugu bafise ama passport ya hariya baguma bashaka kumenya tout ce qui se passe ici aho abavyeyi babo bavuye bakunda kuraba aba artiste bo ngaha so baze baribuka yuko abo bana bakene kumenya ikirundi bice mu muziki yabo so turafise uruhara runini sana kwigisha imikangara ugwaruka rushasha surtout abashwiragiye mu bindi bihugu bivuga izindi ndimi twe turafise uruhara runini cyane mu kubigisha bajya abantu rero baze bararaba ivyo bavuga n'ivyo bakora Okay, Kidumu reka ndabashimire cyane mwaduhaye umwanya mwiza cyane kuyaga natwe nukuri niteka ridasanzwe kandi turabashimi nanje ndabashimiye sana Buja Hit hanyuma ibibazo byanyu ndimuze muri exagera kubaza batama ngatwe ngo turajyana Nenda gushavuze Kidumu wandi byanshavuje ariko bice bituma ikintu ngo byatuzimye itara kwanza irido tukamanura tugaca tubivuga neza rero Merci beaucoup rero yari Kidumu turavugana nawe kuno munsi yavuze ibintu byinshi cyane kuvyo utaruzi ama exclusive menshi cyane muri kino kigano twakoranye na Kidumu so as a classic jewe nawe tuzohurire muri telenovela muri telenovela Okay, as a classic rema I see behind the camera ya Scott Jenawati Lokinene na Gohani